Yeah, Dream House. Dream House. Ibintu bija ibindi biri. No, come on. Akeza karigura. Dream House urambe mu kazi. Je nitwa Jean-Luc Hakizimana. Nkaba ndi patron wa Dream House. Uyu munsi nk'uko mubizi ni umunsi abantu benshi bakunda kwita Saint Valentin. Ku mwaka twebwe twama dutegura ihiganwa kugira dushobore kwifatikanya n'abanywanyi bacu kuri uwo munsi wa Saint Valentin. Mu matelefone turabambere mu matelefone Dream House. Imvo nyamukuru twateguye Garagaza Love. Twayiteguye kumva z'uko twagomba kugaragaza urukundo ku bakiriya ba Dream House bacu no kwifatikanya nabo kuri uno munsi mukuru wahariwe abakundana, aho twaciye dushiraho uyo mugambi tukabasaba kurungika amafoto yabo n'abakunzi babo, hama ifoto yaronka ama like menshi cyangwa bayikunda benshi ikaba ariyo iheze ikagira amahigwe yo gutsindira iryo higana. Nitwa Arnoke Nituyisabe. Aka gashimwe kugira tukaronke twarakoze cyane ukatumira abantu gukunda ifoto yawe nkuko mwari mwabisabye, hanyuma natwe ubwacu tugashiramo intege yo kurondera abadufasha kuyikunda. Nta bubeshi burimo, abantu baba bavuga ko iri higanwa ryo baririmo ububeshi, nta bubeshi na rumwe burimo kuko na jewe ntabyo nari niteze, ariko narakoze mugabo byakunze ndatanya agashimwe. Dream House nk'uko mubizi twinova tukarondera ibintu bishasha, tukagira ibintu bigezweho. Mu mwaka uheze twatanze amamarke yandi za Samsung n'ibindi. Uyu mwaka twatanze telefone y'ubwoko bwa iPhone, abantu benshi bazi, abantu benshi bakunda. No mu mwaka uza tuzotanga ikindi kintu mugabo ciza kigezweho kandi ikintu abantu bakunda. No batumirira ntibacike intege, babandanye bakunda ibikorwa cyane cyane bya Dream House. Hanyuma ihiganwa ryose rizohaba ntibaze batinye guparticipa, baze bajemo kandi amahirwe ni menshi nabo bazoshikirwa. Benshi batinya kubera byo babirimo ngo ububeshi, hariho abakoresha ngo ama-auto like, ariko ku rundi ruhande siko no bivuga kubera ko nka jewe ntazo nakoresheje, ariko ndagize Imana ndaba mu bashoboye gutahana agashimwe. Ico no akamono batera nuko batokishiramo ko ari urubeshi, ahubwo bo bikunda ko. Ikintu cya mbere twifuza twiharije muri uno mwaka ni gukomeza ubucuti hagati y'abakiriya bacu, no gukomeza ubucuti abakiriya bacu n'abantu bose bagomba gukoresha ibikoresho biri mu rwego rugezweho. Aho akaba ari murabona ko ni Garagaza Love ari muri iyo ntumbero nyene yo kubiyegereza cyane. Guhera uno mwaka utanguye rero gushika uhere tugiye gutegura ibikorwa byinshi bigaragaza by'ukuri ko ariho ubucuti ko tugomba gushinga hagati ya Dream House n'abaguzi bagana Dream House. Twafise umugambi twiyemeje mu mwaka wo kwegera abanywanyi bacu no kubahimiriza kuja muri technology. Twashaka n'ubundi tubahe message, tubabwire ko abatari yabona kuri page yacu bogerageza bakikonekta kuri Facebook karaba Dream House Burundi bakiyabona kugira nabo bazoshobore kugira amahirwe yo kuja mu ihiganwa canke yo kuzoparticipa mu ma evenement atandukanye turiko turategura mu misiza.
Dream House turabambere mu matelefone turabambere